Usomye mu Migani 21 ku murongo wa 3 haravuga ngo mugende mwigira ijambo muritahure ngo imbabazi nizo ngomba si ibimazi kuko ntaje guhamagara abagororotsi atari abanyavyaha. Imana yacu ibiyikora ku mutima si ibimazi dutanga, si amafaranga yawe utanga mu nzu y'Imana. Hari igihe abantu bagatanga ibintu mugabo ntibigere baza mu nzu y'Imana, mugabo ugasanga ibyo bariko barakora nibabikora mu bugororotsi. Nukuri ivyo birababaza Imana. Na twebwe hari igihe ubibona ukabona umuntu atanga, twebwe nk'abakozi b'Imana, umuntu agatanga mugabo atigeraza mu nzu y'Imana, ari umukristo wa dimanche. Ivyo bintu usanga bibabaje. Gukura umukristo wa dimanche ateye ubwoba kuko nta kuntu wofungura rimwe mu ndwi dimanche gusa ngubeho. Ni bamwe bagenda ari bagoyigoyi bashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Rero ndakwinginga mu Kristo uri kuranyumva, nugira umwete wo gutanga ibintu waretse kugororoka, waretse kugira imbabazi, waretse gukunda abandi, waretse guca bugufi. Oya, ivyo ntacyo bizomarira Imana. Ego uzobizana mu rusengero tubikoresha ibikorwa vy'Imana, ariko ku Mana uzobura uwugawa kuko uzoba watanze mugabo ufise agasembwa. Aravuga ngo nimugende mwigira ijambo muritahure ibimazi sivyo ngomba, ni imbabazi. Imana igomba imbabazi ntigomba ibimazi, sivyo biyihimbara. Ibimazi sivyo bihimbara ukagenda ugakerera ikimazi ku gicaniro ngo amaraso ave asese kibiki ngo umuntu harigwa ivyaha mugabo asubiye inyuma agakora vya bindi. Ni nko kurya umuntu aja gusaba imbabazi mugabo yava gusaba imbabazi agakora bimwe yahora akora. Ivyo bintu ni bibi cyane, ni bibi gose. Imana ntiyazanwe n'abitaba abagororotsi, yazanwe n'umuntu yemera wese ko ari umunyavyaha. Burya uzoba umukunzi wa Yesu, uzoba umukunzi w'Imana niwagira umutima umenetse imisi yose ugaca bugufi ukemera kuri umunyantege nke. Imana izokugirira ubuntu, Imana izokwemera, hanyuma ikikwemeza abantu. Imigani 21 umurongo wa 3 havuga ngo gukora ivyo kugororoka no gukiza ibereye nivyo bihimbara uhoraho kurusha gutanga ibimazi. Gukora ivyo kugororoka, umwanditsi w'Imigani Salomo, gukora ivyo kugororoka no gukiza ibereye nivyo bihimbara uhoraho gusumba ibimazi. Wihutire gukiza ibereye, wihutire gukiza igororotse, hanyuma ivyo bindi vyose gutanga ibimazi bize mu nyuma, kuko Imana iraba mu mutima kandi yazana n'abanyavyaha abemera ko ari abanyantege nke kugira ngo ibaharire, kugira ngo amaraso ya Yesu aboze ico y'ivyaha. Mariko 12 umurongo wa 33 haravuga ngo kandi kuyikundisha umutima wose n'ugutahura kose n'inkomezi zose bo no gukunda mugenza we nk'uko wikunda biruta cyane ibimazi byose byoshejwe canke bitoshejwe.